Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ingeso y'abarezi bamwe bamwe bagoba izo baragiye mu gukwegera mu bushurashuzi abana babigeme bigisha irabandanya kwibonekeza hirya no hino mu gihugu. Ubushikiranganje bw'indero buremera ko iyo ngeso itakira gaseseshwa rumuri, bukidoga buvuga ko n'ubushengejwe hari aho ubutungane bumwambika izera. None hakwiye gukorwa iki kugira iyo ngeso iteye isoni icibwe mu masomero? Dufashijwe n'ukurikiranira hafi ikibazo c'indero mu Burundi, ibi nivyo tugira tubaganirire muri kino kiganiro kw'isoko. Olivia Gakima nije ndiko ndakibashikiriza. Kaze. Birababaje kubona hari abarezi bahanwa n'ubushikiranganje bagirizwa kugoba izo baragiye, ariko ubutungane bukabambika izera. Umushikiranganje w'indero François Havyarimana yabishikirije kuri uwa gatanu igenekezo rya 21 mu Kakaro mu ihuriro ryari ryatunganijwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ukuntu honywanishwa iterambere mu nyigisho mu mashure n'akaranga ku Burundi. Ikintu kibi cyane nuko rimwe na rimwe usanga umurezi yakoze ibara nk'iryo yahanywe ku kazi agashikirizwa ubutungane, ariko nabwo ukamwambika izera. Rimwe na rimwe ugasanga banahinduye n'icaha yakoze kugira vyorohe kumweza. Mu bihe mwene ivyo abajejwe indero n'abajejwe ubutungane, umwe wese mu vyo ajejwe babwiza gukora kugira iryo bara rirandurane n'imizi mu gihugu cacu. Aho bigoreye nuko haba mu kibano, haba mu nzira ija kw'ishure, haba no kw'ishure nyene, ayo mabi yo guhohotera abigeme tuyasangayo, kandi bikaba abantu babona ariko kenshi ntibabivuge, bikaza kuja hejuru ari uko habaye imbarutso nko gufatanwa ikibazo nk'uko duheruka kuvyibonera mu ntara zimwe zimwe. Ayo majwi y'umushikiranganje w'indero tukaba tuyakesha abagenzi bacu muri Radio RPA. Naho ubutungane bwaba buriko burakwega amaguru, umushikiranganje w'indero akomeje amategeko y'ishure, iyo ngeso ngo yoranduranwa n'imizi. Bivugwa na Yolaline Ibizi akurikiranira hafi igisata c'indero. Ikindi ahanura ko cofasha nuko mu masentare yose hoshigwaho umuhanuzi mu vyerekeye amabi akorerwa abakenyezi. Imvo umushikiranganje w'indero atanga ntizishimitse, kuko umushikiranganje ajejwe indero ntiyovuga yuko yananiwe guhana, yananiwe guhasha ico kiza c'abana batwara inda ari abanyeshure, kubera yuko arafise ubushobozi, ari muri leta. Naho mu butungane baba bariko barakora nabi, boheza bakaraba ingene bakomeza amategeko y'ishure n'amategeko yo gufasha abanyeshure. Ico kogwa niki? Ico kogwa nuko mu bushikiranganje bw'indero umushikiranganje yoraba ajya amategeko yakingira abanyeshure akayakomeza, agashiraho inzego kw'ishure. Hariho inzego bavuga ngo ni abagenzi babigeme, bagashiraho muri zirya komite nshingwashuri bakirinda yuko ziba ziganziwe n'abanyepolitike, hama bakaha ubushobozi bukwiye ivyabona vyo kw'ishure bakabakingira. Ivyabona vyo kw'ishure nabigisha n'abandi banyeshure, hama bakaremesha n'abanyeshure, bagashiraho babahanuzi, bamwe babahanuzi mu Gifaransa bavuga yuko ari abakonseye, bofasha mu gihe bariko barabona umwana ingene yigenza, bagaheza bakamenya ico bamufasha. Ntibabigendemwo bwakuja guhana, mugabo babijemwo bwakuja gutabara, bwakuja guteganya umuntu ataronegwa. Rero ni ibintu bikomeye bibiri, gushigikira ivyabona, guhana no kuraba no mu bushikiranganje bw'ubutungane. Umushikiranganje nawe nyene akabikariramwo cane, kugira ngo amasentare yose aba afise umuhanuzi mu vyerekeye amabi akorerwa abakenyezi. Mu gipolisi turazi yuko hariho abavyize, nibagende babigishe, sentare ntisase ku caha kijanye no gushurashuza abana n'abigeme n'abakenyezi,
badafise umuhinga mu vyerekeye amabi akorerwa abakenyezi. Urumva rero ni ivy'ubuhinga, ni ivyo guhindura ingendo, ni ivyo kubikarira muri leta kandi bagacaho n'abana bakabagirisha inama. Ni akwiyisekeza rikomeye cane. Icegeranyo cakozwe mu kwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2022 n'ikigo c'igihugu kiraba ivyirondoka rijanye n'amagara meza PNSR cerekana ko abanyeshure babigeme barenga 1300 batwaye inda batipfuza mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2021 ushira 2022. 10% muri bo bakaba bari bafise imyaka iri hagati ya 10 na 14. Abarezi bagoba izo baragiye bakaba bari mu bagirijwe gukorera ayo mabi abo bari bajejwe kurera. Aha akaba ariho hagarukiye ikiganiro ku isoko c'uwo munsi. Olivia Gakima nariko ndakibashikiriza kaba ndabikibanuye. Cari ikiganiro ku isoko.